yaba mbewe wose waguhunga uhoraho ntadashika ngo mugende mu kinogo wimba ikinogo winyegezeyo uhoraho azagusangayo ngo mugende winyegeze hariho hose uhoraho azagusangayo nta na hamwe uhoraho adashika. Imana idufashe cyane gose. N'abatwawe na satani akabatwara ikuzimu uhoraho arashikayo akabakurayo bagasubira ku isi. Haleluya. Bakunzi b'ijambo rya TV ndabaramukiza amahoro y'Imana abane namwe. Dusaba kwa dusize video mumerewe nabi mugwaye ariko turabasengera kugira ngo uhoraho akomeze kubana namwe kandi no kubakiza. Rero ku mazina yanze nitwa Imana Remegio, hanyuma reka ndabahe n'uyu turi kumwe kugira ngo abaramuce yongera acagira ko asenga. Ndabaramugije mu izina rya Yesu. Abakunzi b'ijambo rya TV ku mazina nitwa Imana Estera. Ndagiye gusengera ijambo ry'Imana tugiye kwigishanya uyu munsi kugira rigira akamaro mu mitima yacu. Mu izina ry'Uhoranye n'imbabazi turagushima kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda udushikanye sana kanya n'umunota n'isegonda dukomeye dume ku mwuka w'abazima dushima izina ryawe ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda mwami. Turi mu isi turabanyabyaha uduhata duharurira ijambo ryawe tugiye kuraba rigira akamaro mu mitima yacu rigira n'akamaro mu mitima ya benshi uzobukoze ni mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma turagiye kugira nkuko mubona tuze ngaho imbere ya kamera tuzanye ijambo ry'Imana Imana yaduhaye. Imana n'ijambo tugiye kwigisha. Iryo jambo tuza kuribona muri Yona. Tugiye kwigisha igice cyo muri Yona cyose. Yona afise ibice bingahe? Bine. Rero tuzohera ku gice ca mbere tumanuke kugera aho tuzohezereza ivyo bice bine vyose kugira ngo dutahure inkuru iri muri Yona. Ariko rero imbere yuko tubandanya reka tubanze turirimbe ururimbo rwo muri kantike mu Kirundi rwa 45. Wewe unyamufise kantike urashobora gufata kantike yawe y'Ikirundi usobore kujana natwe mu kuririmba runo ruririmbo. Turaririmba ndakugomba mukizawe naomba sakwijana nifuza kumora hafi ukajula nkomeza sinzogiri choninya Yesu nzana ugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uza ndakugomba mukizawe ndiyoroheje cyane ni wewe gusundemesha nta wundi mbizigako sinzogira ico ninya Yesu nzana ugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uza ndakugomba mukizawe aho ndi muri isi mwisegenya no kuzuba mu vyago no mwiziza sinzogira ico ninya Yesu nzana ugomba ntaho nzogenda ngimira ngukurikira uza
ndakugomba mukiza we, undongore mu nzira shitsa kuri Yorodani, untegure unjabutse, sinzogira ico ntinya. Yesu nzana ugomba, ntaho nzogenda ngimira, ngukurikira uza. Haleluya, haleluya. Ndakugomba mukiza wanje. Haleluya. Bahuzonzana hose ngo nzagira nte? Nzogenda sinzokwigera ntinya. Haleluya. Azogutuma hose uzogira nte? Uzogenda, ntuzokwigera utinya. Nazogutwara mu bantu bahambaye, ntuzokwigera ugira nte? Ntuzokwigera utinya. Imana idufashe cyane gose. Rero bene data muturaba, ntimuzokwigere mutinya, aho uhoraho batwara hose azoba ari kumwe nawe. Haleluya. Amen, amen. Rero nkuko nabariye tugiye kwiga muri Yona, igitabo canditswe na Yona. Tuzohera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kangahe? Windwi. Rero tuzobana iki gice cyose kugira aho tuzokirangiriza muri hitabo cha Yona. Imana idufashe cyane gose, kandi dusenga Imana kugira ngo izakomeze ibana natwe kugira aho tuzokirangiza, kugira ngo twumve inkuru iri muri Yona. Haleluya. Amen. Rero reka dusabe nani my wife kugira ngo agire nte asobere kudusomera Yona igice ca mbere ku murongo wa mbere, araza kugeza ku murongo windwi. Haleluya. Amen. Reka dusabe rero Estera kugira ngo adusomere muri Yona. Ndasoma muri Yona igice ca mbere ndageza ku murongo w'indwi, ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ijambo uravuga ati Yona atumwa ininewi yase kujayo amigwa n'urufi. Haleluya. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti va hasi uje ininewi ca gisagara kinini ukiburire, kuko ivyaha vyabo vyarundanye bigashika imbere yanje. Imana idufashe cyane bene data, ngo ijambo ry'Uhoraho ngo ryaje kuri Yona mwene Amitayi. Haleluya. Muriko muravyumva, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona, nta nundi muntu Uhoraho yaciyeko. Niyavuze ngo reka ntuma abamarayika, niyavuze ngo reka ntuma abaki, ariko wenyene ijambo ryiwe ryaragiye rishika kuri inde? Kuri Yona. Rimubwira ati ngo nagende hehe? Ngo agende Ininewi kuburira igihugu cininewi. Ico gihugu cyari igihugu kinini ya bene data, ariko cyari igihugu cuzuye iki? Cuzuye ivyaha. Imana idufashe cyane gose. Rero murumva yuko Uhoraho yatumye Yona kugira ngo agende muri Ninewi, kugira ngo agende kugirane kuburira abantu baba muri ico gihugu, kuko ngo hari huzuye ivyaha. Ivyaha vyariho ntibabivuze, ariko bisaba kuba hari ubwicanyi, ubumaraya, ubusuma, eka buri kintu cyose c'icaha. Rero vyabaye vyisugirana naho bigera imbere imbere y'Uhoraho. Imana idufashe cyane bene data. Rero nkuko iri jambo muryumva, Uhoraho yaravuze ati reka ntume Yona wenyene yishikireyo. Hariya Yona yari umwigisha w'Imana, yari umwigisha wa gatanu, ariko yaravuze ati reka bari we ntuma kugira ngo ashike Ninewi aje kwigisha abo bantu. Haleluya. Reka twumve ku murongo wa kane wa gatatu uko vyagenze. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho itarushishi, ave mu nyonga ziwe. Amanuka Iyopa, abona ubwato buja itarushishi. Haleluya. Atanga ikibuguro arabugurira muri bwo, wajane n'abagiye itarushishi, ave mu nyonga z'Uhoraho. Imana idufashe cyane bene data. Murumva ngo Yona ngo yaciye ava hasi, ariko uriko urabitara utarabandanya wibaza yuko avuye hasi ngo agiye hehe? Agiye Ninewi, ariko ngo yavuye hasi kugira ngo ahunge Uhoraho. Mwene data uri kurandaba, mbewe wose waguhunga Uhoraho ntahadashika.
ngo mugende mu kinogo wimbe ikinogo winyegezeyo uhoraho azagusangayo, ngo mugende winyegeze hariho hose uhoraho azagusangayo, nta na hamwe uhoraho adashika. Imana idufashe cyane rwose. N'abatwawe na satani akabatwara ikuzimu, uhoraho arashikayo akabakurayo bagasubira ku isi. Haleluya, amen. rero Yona we yarihenze yiyumvira ati jewe ninava muri iki gihugu ndimwo nzogirane, nzoba mu nzu uhoraho. Ariko Yona yasanze yihenze. Bene data, ntushobora kwigera uhunga uhoraho. Wewe yaciye avuga ati jewe rero reka nigire mungu uhoraho, ntazo mve mu nyonga ziwe. Atagenda ahantu hitwa Ihopu, agenda gufata ubwato kugira ngo azabuke ngo yigire i Tarusisi. Ariko yiyumve ati ninagera i Tarusisi uhoraho ntazosubira kugirane, ngo ntazosubira kumbona, azaca mpeba. Ariko rero Yona we yasanze ariko arihenda. Bene data, nawe ushobora gusanga uri kurihenda, wewe uri kurankurikirana. Imana niyo yaguhamagara. Iri jambo riratwigisha, Imana niyo yaduhamagara cyangwa igahamagara wewe, igahamagara umukozi w'Imana kanaka, uri umupasitori, uri umwarimu, uri umukozi w'Imana wari we wese, wewe ukomeza kwigisha ijambo ry'Imana, cyangwa ukaba umuririmbyi wari we wese, ikagutuma ahantu kanaka, nugende. Ntuzorabe ishobora no kugutuma ati genda muri Afurika uze kwigisha abantu bo muri Afurika kugira ngo bagirene bamenye Imana. Ishobora kugutuma mu bihugu byo hanze, genda wigisha abantu bo mu bihugu byo hanze kugira ngo bagirene bamenye Imana. Ariko ntuzokwigere wanka. Abantu bashobora ngo yango sinogenda ngo nta mafaranga nifitiye. Kura muri ayo mafaranga yawe ufise, ajya niyo Imana izahera kumigisha. Amen. Ajya amafaranga ufise niyo Imana izahera kwimigisha. Ariko wugira mugirene wumvire uhoraho ahagutumye. Rero Yona wewe yasanze ari karihenda, uri kurabikurikirana. Yona yarihenze kuko yiyumvira ati namara kuva mu nyonga z'uhoraho ngo nzoba ndamuhunze, ntabwo azosubira kugira hante kunkurikirana. Rero yacagera ngo agenda gufata ubwato muzana i Tarusisi. Reka twumve ku murongo wa 4. maze uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhuta c'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya, umuntu wese yambaza Imana yiwe. Baterera mu kiyaga ibintu byari mu bwato ngo baburemurure. Ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo, yigaramiye yisinziriye. Bene data, uhoraho maze guhoraho ngo asagirane ngo ashuka umuyaga mwinshi cyane gose. Reka nababwize ukuri, hari umuyaga wigeze kuba ahantu nigeze kubamba. Uwo muyaga wararandaguye amazu, urarandura ibiti, amazu urayatarikiriza hariya. Uwo ni nk'umuyaga uhoraho yarungitse kuri Yona. Reko munavyumva, yati uwo n'umuyaga uhoraho yarungitse muri bwa bwato Yona yarimwo kugira ngo ateze ubwoba Yona, yereke Yona ati genda uhoraho ndafise inkomezi. Imana idufashe cyane gose. Ariko Yona wewe amaze kubibona ivyo bintu bibaye, wewe yacagenda hano mu gafuruka arinyegeza arasinzira. Abantu bari muri bwa bwato, buri muntu wese atangura kwambaza Imana yiwe. Imana idufashe cyane gose. Ariko mwiyumvira abantu bari mu bwato, niwibaze ngo bambaza ngo uhoraho, bo bambaza ibigirwamana basenga, nivyo bita ngo ni imana zabo. Batangura kwambaza ibigirwamana, babihamagara ati nudufashe. Imana idufashe cyane gose. Amen. Ndagomba yuko na my wife nawe yagira icyo avuze kuri iri jambo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ukungene Yona yinyegeje Imana, ariko Imana ntaho umuntu ashobora kuyihungira. Aho Yona yinyegeza mu gafuruka agasinzira, kwari kugira yuko ntabone ibiriko biraba. Ariko Imana nta hantu na hamwe dushobora kuyihungira. Imana iyo yagutumye, genda uvuga ijambo ry'Imana, genda uburira abantu bihane. Nko muri iki gihe
turimwo ivyaha ni vyinshi. Imana ishobora kugutuma ati genda uburire ijya mboregwa, genda uburire ujya musambanye, ugaca utinya ati ujya muntu ugenda muhera hehe kumva namenga afise mu maso harakaye, reka ndamureke iryo jwi ry'Imana sindaryumvirize. Ariko urogenda imbere uhure n'ivyago, Imana iguteza ibibazo, utangura kuvuga ati iyo nkamenya nkagenda kuburira ujya muntu akihana sinari guhura na bino vyago. Rero twumva ijwi ry'Imana ntitube nka Yona yarazi yuko kahunze ataha Imana izomufatira. Imana nta na hamwe dushobora kuyihungira, iyikubwiye yikorere. Niyo yaducunguye, yaradupfiriye ku musaraba, iratubambirwa kugira iturokore. Ntituba turiho yataba Yesu yemeye akatwitangira ku musaraba kabambwa ziri ivyaha vyacu kugira ducungure. Rero Yona buriya ivyo yakora ntabwo byari vyiza kuko yarazi yuko ahunze birangiye agemwa burya bwato yigire mu yindi ntara ko Imana atahizomufatira. Ariko nta nahamwe yayihungiye kuko urumva nabo bantu bari kumwe mu bwato barabonye ibiguwamana vyabo basenga ntabwo byabafashije na gatoyi. Ariko Yona kuko yarazi yuko asenga Imana bamubwira ati byuka usenga Imana yawe turako yodukiza, kuko Yona byose yarabizi aravuga ati nje byose nabikoze. Rero dusenga Imana mu muhemu no mukuri, tuyikorere tutajugumira cyangwa tudatinya. Imana izoba hagati yacu, Imana izoturinda ivyago by'uburyo bwose bizoba bigomba kutubako kora tuzoba twumviye ijwi ryayo. Imana idufashe cyane bene data. Amen. Ariko bobo bace abantu bari muri bwa bwato batangura kwiyumvira ati ko ibintu bibaye reka dufate bya bintu biri mu bwato tuburemurure, ngira nitwaremura buno bwato ngira buraza kugira hane buraza guturiya bureke kuguma buri ko burateragurika. Ubwo bwato bwarageze igihe bugomba gusambuka nyine ngo bumeneke. Ariko Uhoraho yari karakora, yari karagomba kugira ngo yereke Yona yuko ivyo yakoze atari vyiza. Ivyo byo kuvuga ngo reka ndeke kumvira Uhoraho ngo ari karantuma ngo ngende kuburira igihugu cininewi ngo nuko cuzuye ivyaha, we yavuga ati arokea. Imana idufashe cyane bene data. Amen. Twumvire Uhoraho, nitwamwumvira nawe azaduha imbaraga nyinshi. Amen. Reka twumve ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Nuko umukuru w'ubwato aja iyari aramubaza ati wabaye utega kazatiro we, vyuka wambaze Imana yawe, kumbure Imana yodusubiriza umutima ntidupfe. Bose baravugana bati nimuze dupfinde tumenye utumye dutegwa ibizago uwo ari we. Nuko barafyinda, ubufyindo bwerekana Yona. Imana idufashe cyane bene data. Murumva yuko mu mukuru w'ubwo bwato yaciye asanga aho Yona ari mu ifuruka aho yinyegeze, mu kanwa k'agafuruka ari inyegeza asa yibere mu migoro ariko aragoroma abazemwe vyatari, kuko yarazi ati ibintu nawe bibaye ndazi yuko ari je nabitumye. Uhoraho yamaze kumfata vyaheze. Niyo rero umukuru w'ubwo bwato aragenda aho Yona aramubwira ati mbe wagikaza tiro we ko wisiga uwunira abandi tugomba dupfe kubera ko utovyuka ugatangura kwambaza Imana yawe, ngira yo twumva. Amen. Imana idufashe cyane gose ati ngira yo twumva ikagira hane ikadukiza, kuko bari bazi bobo yuko Yona ari umuntu akorera Imana nyakuri, kuko bajya abandi bobo basenye ibigirwamana. Niyo rero baca bagira umugambi baravuga ati reka tugire nyambara agafindo ndiko novu agafindo mu bantu bese murakazi tukiri batubuntu twarabikora. Bamaze kukagira aho gafindo baca basanga kaguye kuri Yona. Yona aravuga ati bararira baye none ndahinyuce. Imana idufashe cyane bene data. Yona amaze guhinyuka aravuga ati ngaha rero aba bantu baramaze kubona yuko arize nabiteye ubu bwato bugira iki kibazo. Imana idufashe cyane bene data. Ijambo uyu munsi tubazaniye ni ijambo yuko Uhoraho arinza gutuma mwene data uri kurankurikirana numwumvire umukorere mukuri. Ntukigere utinya ngo jewe sinokorera Uhoraho. Iyo aguhamagaye numwakire.
akubwiye ati genda mu gihugu kanaka, genda uburire igihugu kanaka, genda ukiburire ico gihugu. Niwigera utinya ngo je ngo nogenda gute, niwigera utinya ngo bajya abantu bazova bamfata bantera amabuye, uhoraho azi impamvu yagutumye aho hantu. Haleluya, amen. Iyo arinza gutuma aho hantu impamvu yaguhaye inkomezi, hagiye yagize avuga ati genda mu Burundi, genda muri Tanzania, genda mu gihugu kanaka, genda muri Kenya, muri Kongo, genda uburire kijya gihugu. Azi impamvu yagutumye muri kijya gihugu, kandi azi yuko yaguhanye n'imbaraga zo kugera muri kijya gihugu. Amen. Rero twumvira uhoraho bene data, wewe ugifise imbaraga zo gukorera uhoraho, mukorere ntube nka Yona. Niyo mpamvu nagombye ko tuzana iyi nyigisho y'igitabo cyanditswe na Yona. Ndagomba kugira ngo tuzokibandanye. Uyu munsi tugarukirize ku murongo w'indwi, ariko tuzobandanya ku murongo w'umunani kugindi gice ca kabiri kizabandanya. Amen. Mugume mudukurikirana kugira ngo mwumve iyi nyigisho ya Yona. Imana idufashe cyane rwose. Amen, amen. Turagiye gusenga. Nawe ahuri ukomeze usenge, wumve yuko uhoraho ari kumwe nawe, kandi utegezwa no kumvira uhoraho. Amen. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye kuko uri Imana ushobora byose. Turagukengurukiye kuko wabanye natwe, ukabana n'abandi n'abakunzi b'ijambo rya Kiza TV, ukabana n'abantu bose bari mu mpande zine z'isi bariko baradukurikirana. Ndanagushimiye cyane Mana kuba ubanye nanjye kugeza aho nsohora rino jambo ryawe. Wakoze cyane Data wo mu ijuru, wandinze ya mitego ya Satani, kuko muri uyu mwanya Satani we ntiyanezerwa nuko abona yuko turiko turavugira ijambo ryawe. Ariko turabigushimiye Mana uhoraho, turagukengurukiye. Rero iri jambo ryawe dusize ku ijambo rya Kiza TV, turagomba Yesu Kristo kugira ngo urihezagire, uhezagire n'abagiye kuzoriraba. Mana uzoriraba wese rizamungure, rizamukize, uzabugize neza. Urakoze cyane Data wo mu ijuru, uri Imana ushobora byose, uri Imana uko bukeye, uri Imana ya Isaka, Abrahamu na Yakobo. Mana yera mana busobozi, ndasengeye abantu bose bari mu mpande zine z'isi, arabagwaye ingwara zitandukanye, ingwara zananiranye n'abadogita, ariko wewe Yesu Kristo turagomba kugira ngo wigerereho ubakize mu izina ryawe, babone ikiganza cawe. Eka Mana n'abari mu bibazo bitandukanye, Mana uhoraho nabo kandi batacinye mu izina ryawe, kugira ngo babone ikiganza cawe, babone yuko utabahevye, na bamwe nabo batakuzi nabo kandi ubiyereke kugira ngo bakumenye Data wo mu ijuru, bagukorere, kuko natwe nitwari tukuzi, twarakumenya tukakwirengagiza, ariko waratwiyeretse. None raba tusigaye tuvuga ijambo ryawe, tusigaye twigisha ijambo ryawe. Twagomba n'abandi nabo ariko baradukurikirana nabo bakumenye kugira ngo bakore igikorwa cawe. Na bamwe Mana utuma ngo nibagende kwigisha ijambo ryawe bakakwirengagizako, bakanga kuza kugukorera, nabo ndagomba Mana umwuka wera ngo bamanukeko kugira ngo bumve ijwi ryawe uko bukene uko bwize. Urakoze cyane Data wo mu ijuru, urakoze kuko wabanye natwe, kandi turakwinginze kugira ngo uzobandanye ubana natwe muri iki gice tunani, muri iki gitabo ca Yona turiko turasoma. Turagomba kugira Mana uzobane natwe, tuzocigisha, eka n'abantu bose ikizabagirira akamaro, uzabugize neza. Tubigusavye twizeye, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane bakunze b'ijambo rya Kiza TV, kandi turanezerewe cyane. Imana ibahezagire. Bye bye.